Yondago. Urumwana mubi Chris. Umviriza andi murakwa nkeneye kumenyamo kimwe andi ari hehe canke nawe bigire mu kibazo sivyo ngira ahantu andi ari bacumva niba uhaza unjaneyo niba utazi nawe umutelefone akubwira ahantu ari Yo arapfuye ndagowe we ingo we umumetre na jari hehe yo uramwishe we STV every story matters. Yes, nkuko rero mubibona uyu munsi ndi kumwe n'umuntu benshi muraza gushaka kumenya wari we murabona n'ingene yambaye n'umuntu akunda kwihisha donc adakunda kwerekana visage yiwe niwe turi ku mutugoma tuganire byinshi kuri we atubwire n'impamvu yemeye kwanza yanashimye no kuja mu kiganiro atambaye agapira bro vyagenze gute Yes, reka ndamuganirize biraza kungora kumuganiza uganiza abantu baba bad boy rero jewe ngo bad boy killer ngo ba bounce ngo abaki birangora nk'uwohe numva yanane n'ubwoba honyene ko numva ndiko ndajugumira. Are you okay? Umeze neza fresh? Yeah, change. Yes. Watagwana. Yeah. Reka kungenza ubukwe. Andariye. None ando imviza turiko turakorenga irya kamera nyamba utayibonye tubisire kubaza andi ari hehe umviriza ndakubwiye sivyo we turiko turakora mu kiganiro kabasi anduraza kumutubaza arasa none kuri bro none kuri twicira ikiganiro cyawe sawa urabandanya naco ariko bien avant umbwire andi ari none andi umushakira iki kwanza kuje washusha oya bireka kundaba na andi sivyo oya kuza washusha ndakubaza we turiye unambiye umushakira ikibazo basi kujuze kutwicira mu kiganiro basi ikigaje sindi ntuze n'ikiganiro cyanyu uravyumva je nkene kumenya andi ari hehe ubundi ndababise musigare mu biganiro vyanyu none ndakubaze wowe nta nimero zi ufise mwirondere ko ndamutelefona ntiyitaba man we none ko bipfuye ndaki none umviriza genda egegwa ku ruhande we hani sono nagira kandi none deruje kunyicira akazi hanje ndakuje umviriza andi murakwa nkeneye kumenyamo kimwe andi ari hehe canke nawe bigire mu kibazo sivyo ndabigiremo ikibazo jewe n'ibintu ntanaza none kuri kurandenganya frema reka basi kunyicira ibintu hama umviriza atari ngaha nimbuza ahantu ari unjaneyo cyangwa umutelefone akubwira ahantu umviriza renda kubwire wowe rindira after ikiganiro hama je ndamukurondera sivyo duha amahoro ndagusavye usuye no kunkorako utarambira ahantu andi ari kirumvikana mwironderere wewe basi sivyo hama induru zihabe nakubwiye ntari karitaba sivyo kandi kubana je ngana uko nzi neza ko mukwana nandi uri kunyumva ubwo rero nshobora kurira kurondera andi nkarondera wewe none basi amakosa yandi none bakunzi ba Steve abantu baza kurondera andi je ntazi nivyo bapfa muce muze kunyicira jewe none ego turakorana muce munyicira ibintu none nanje uzi ikintu kimwe nakubwire umwana w'imbe barashobora kuzirwa ngo nyine warubitse vyakomeye bounce vyakomeye kweri none ndagusavye basi ndangira ahantu andi ari bacumva niba uhaza unjaneyo niba utazi nawe umutelefone akubwira ahantu ari jewe andi sinza ahari sivyo kandi tuheruka kuvugana ejo mwijoro umviza ndakubwire basi sivyo mufitanye ikibazo nyabaki basi calm down sivyo banzu nawe umutelefone umaze ahantu ari kirumvikana nditse induru kweri ibintu nk'ibiri ndavyanka nje ko nzi andi atabana agirana n'ibibazo wowe izo nduru nizibiki vrema oya kweri bi Allo? Oui, ni sawa andi. Ni sawa. Meze neza? Yego. Uri hehe wewe? Hari iki? Juste n'umuntu yaraje kurondera ku kazi. Tutavuganya ta gahunda dufitanye nawe. Jewe sinzi peut-être sinzi mbona je ashushura isuko atamuntu we mufitanye ikibazo. Ikibazo? We ntunzi je hari ibibazo ngira fitanira n'abantu kweje nyamahoro. Oya mbwira we gusura isuko atamuntu uzi uko
basi ufitiye ideni canke mufitanye ibindi bibazo ora ideni nta mugabo atagira ariko amadeni yose nararishe mani basi uri hehe hari ikintu umuntu andondera umuntu akurondera kandi aragukeneye vyihuta nyamuvyuko ataco wiyagiriza basi je mbwira basi ndamuzana aho uri hama induru zireke je kunyicira akazi ndi kuri Paulina niho ndi umwana kuri Paulina safi muri gym safi je ndamuzanye nta ribi nta kibazo je nta bibazo ufitanye n'abantu sawa baza kushobora kunjana nari urabona rero ibintu biciye bigwamo kandi urabona ko ari ibintu vyihuta sivyo sorry gato sivyo je manze ngende kwanze ivyo bibazo bihavi kubera sishobora gukora deja no mu bibazo naje sishobora gukora ndi yare sishobora gukora nimeze sivyo we ndaza gucalling sivyo turaza kuvugana ntugire inge nawe nitegure koresha hafi ndaje Enough. uvuze Clementine ari nguriya Clementine ntawe ubona yambaye muzere zakweri yandi andi zakweri yandi yo arapfuye ndagowe we ingo we umumetre na jari hehe yo uramwishe we no nk'ubuyotwa ngo nanje sinzi ngo umumetre na jari hehe yo uramwishe we no nk'ubuyotwa ngo nanje sinzi no koga yo ndagowe uri umwana mubi Chris ariko Chris vraiment labi ibintu ukoze vraiment andi gira yanyoye amazi gusa kubita ngaha vyura umushushu wawe none Kevin ashobora kuvugana Kevin please nakusaba ngo tuvugane Kevin please none mwe nawe mugomba muvugana iki ariko Chris urabona ibintu ugize ndake Kevin ndashaka tuvugane usarishije so please banzureke andi Kevin ndeka ndashaka kuvugana gato Kevin please sivu no tuvugane gato ndakunywa nakina kimufise umbwira rabangene andameze ndekura ndagusaba basi uyu uramuzi ndamuntu ko je nawe nzi uri soko mutazi nayo Kevin ko nikumbwiye Kevin man umviriza cameraman kugira ugara cameraman nega ashobora no kudupfira ko tuko turasama ngaha andi oya ntupfe basi sivyo oya ntupfe urara vyuka beba bigenza gute bagira uko basha STV, every story matters.